Iyi mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ndabasuje mwese banywanyi bacu, mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri studio ya gatanu i Washington. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu Rwanda huzuye ikigo kizajya cyita ku ndwara zo mu mutwe ku buryo bugezweho. Tuzadutanga ubuvuzi tangwa n'inzobere haba ku miti n'ibikoresho, ariko by'umwihariko abantu tuzajya tuvura akaba ari abantu bataha. Tuzagumana abarwayi igihe gito gishoboka. Umuntu wese urwaye mu mutwe ntabwo cyagishingiye hano ntabwo tuzagitanga. Uwo ni muganga Dinamo Ndacyayisenga uyobora Kigali Mental Health Referral Center. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe uyu munsi wunze mu rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusaba ituze mu ihembe rya Afurika. Vatikani irahumuriza abasenyeri nyuma y'uko Papa Francisco yemereye abapadiri guha umugisha abakundana basangiye ibitsina. Naho umunsi umwe nyuma y'uko umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru wa Hamas yahitanywe n'ikibonwa nka drone ya Israeli i Beirut, abayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugerageza kubuza ubushyamirane hagati ya Israeli na Hamas gukwirakwira. Ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe uyu munsi wunze mu rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusaba ituze mu ihembe rya Afurika. Ibi ni nyuma y'uko habaye umwuka mubi mu karere biturutse ku masezerano atavugwaho rumwe Ethiopia yasinyanye na Somaliland. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Somalia yumvikanishije ko izarwana ku butaka bwayo nyuma y'ayo masezerano yo kuwa mbere. Isobanura ko ari ubushotoranyi no kwibasirwa k'ubusugire bwayo n'igihugu gituranye cya Ethiopia mu buryo bugaragarira buri wese. Amasezerano yumvikanyweho aha Ethiopia uburyo bwo kugera ku nyanja itukura inyuze muri Somaliland. Itangazo rya komiseri mukuru w'umuryango wa Afurika yiyunze risaba umutuzo n'ubwubahane kugira ngo umwuka mubi ugabanuke hagati ya Ethiopia na Somalia. Rinahamagarira ibihugu byombi gutangira inzira y'ibiganiro nta gutinda kugira ngo bakemure ibyo batumvikanaho. Iryo tangazo rinahamagarira ibyo bihugu kwifata ntibigire igikorwa na kimwe bikora cyashobora guhungabanya umubano mwiza hagati y'ibihugu bibiri bituranye mu burasirazuba bwa Afurika. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Umunsi umwe nyuma y'uko umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru wa Hamas ahitanywe n'ikibonwa nka drone ya Israeli i Beirut, abayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugerageza kubuza ubushyamirane hagati ya Israeli na Hamas gukwirakwira, ari nako basaba Israeli kwirinda guhungabanya ubuzima bw'abasivili b'Abanyapalestina. Eugenia Mukankusi arakomeza. Umuyobozi wungirije wa Hamas Saleh al-Aruri yahitanywe n'igitero cya drone mu murwa mukuru wa Libani Beirut mu ijoro ryo kwa kabiri. Israeli ntigeze yemeza cyangwa ngo ihakane kumwica mu buryo bwagambiriwe. Umuvugizi wa Departoma ya Leta muri Amerika Matthew Miller kuri wa gatatu yabajijwe niba Amerika yemera ko Israeli yari ifite impamvu yumvikana yo kwica Aruri. Miller yasubije muri aya magambo: I will say that he was a brutal terrorist with civilian blood on his hands. Icyo navuga nuko yari ruharwa mu iterabwoba. Afite amaraso y'abasivili mu biganza bye kandi nta kindi ndibwongereho. And I will leave it at that. Inzobere zivuga ko zifite impungenge ko iyicwa rya Aruri rishobora gutuma intambara ikwirakwira mu burasirazuba bwo hagati n'imishyikirano igahagarara, kandi yari igamije kubohoza abantu babarirwa mu 129 basigaye mu bafashwe bunyago na Hamas mu ntara ya Gaza. Brian Kuturisi, Vice Perezida mu kigo gishinzwe ingamba mu burasirazuba bwo hagati, avugana n'Ijwi ry'Amerika hifashishijwe urubuga rwa Zoom, yagize ati: I think this potentially complicates any efforts at negotiations for hostage. Ndakeka ibi bishobora gutuma ibintu bikomera mu bijyanye n'imishyikirano yo kurekura imbohe hamwe n'ihagariko ry'imirwano, kubera ko uyu muntu yarakomeye mu migendekere y'ibyo biganiro. Yabaye muri Katari kandi ndakeka yabonwaga nk'umwe mu bantu bari bafite ijwi rikomeye hariya. And I think was seen as one of the key voices there.
Israel yagabye ibindi bitero by'indege kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Gaza, mu gihe ingabo za Israel zavuze ko zari zamenyeshejwe iby'ibitero by'umutwe w'abarwanyi bo muri Libani wa Hezbollah nyuma y'igitero cya drone. Tugume aho mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken arerekeza muri ako gace muri iki cyumweru, mu gihe intambara ya Israel na Hamas iri hafi kumara amezi 3. Eugenia Mukankusi arakomeza. Blinken arahaguruka kuri uyu wa kane hajya muri Israel no muri Turukiya. Agiye mu rwego rwo kugerageza gushakira inzira imfashanyo y'ubutabazi ku ntara ya Gaza yashegeshwe n'intambara. Hari n'igitutu cy'amahanga kuri Israel kugira ngo yorohereze abasivili badakomeza gupfa. Hagati aho ibikorwa bya diplomasi birakomeje kugira ngo abagizwe ingwate n'abarwanyi ba Hamas mu ntara ya Gaza babashe kurekurwa. Bikekwa ko hari abantu bagera mu 129 bagifitwe na Hamas cyangwa abandi barwanyi muri Gaza. Departema ya leta muri Amerika yavuze ko icyo guverinoma ishyize imbere ari ukugarura iwabo abagizwe imbohe bose, cyakora yanze kugira ikivuga yatuye ku bijyanye n'imishyikirano. Vatikani irahumuriza abasenyeri nyuma y'uko Papa Francisco yemereye abapadiri guha umugisha abakundana basangiye ibitsina. Frederic Nkurikije ni udufitiye inkuru. Vatikano uyu munsi kwa kane yagerageje guhumuriza abepiskopi ba Ecclesia mu bihugu bimwe bimwe batashimye ingingo yatangajwe na Papa Francisco mu ndwi iheze ivuga ko abakundana basangiye igitsina badashobora kubonwa nk'ibicibwa canke abantu barenze akarimbi. Mu itangazo yanditse ku mpapuro 5, ibiro vya Papa bijejwe amabwirizwa ya Ecclesia Katolika navyo nyene vyemeje ko guha umuhezagiro abari muri uyu murwi atari ingingo yumvikana kuri bamwe mu baba mu bihugu bitandukanye, aho abari muri uyu murwi bashobora kwicwa, bagakorerwa ikibi canke bakanafungwa. Abasenyeri bamwe bamwe cane cane abo muri Afurika ntibakiriye neza iyo ngingo ya Vatikano yatangajwe kw'igenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2023, kandi abatari bake barayiyamirije. Barakoze Frederic Nkurikije na Eugenia Mukankusi batugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, Instagram, YouTube na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Rwanda, aho mu mujyi wa Kigali huzuye ikigo cyiswe Kigali Mental Health Referral Center kizajya cyita ku ndwara zo mu mutwe ku buryo bugezweho. Abakiyobora bavuga ko umuntu uzajya wivuriza muri iki kigo azajya akomeza akazi ke yari asanzwe akora adahawe akato ko ari umurwayi wo mu mutwe utakibasha gukora. Inkuru y'umunyamakuru Asumta Kaboye. Ni ikigo giherereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Nubwo cyatashywe ku mugaragaro kuri wa gatatu, iyo uhatambagiye usanga kubaka bitararangira. Mu byumba abaganga bakiriramo abaje babagana uhabona ibikoresho by'ikoranabuhanga bizafasha kumenya neza uburwayi bunyuranye gufata mu mutwe. Ni ikigo kinini gikorera ahantu hisanzuye, ndetse hari n'aho bazajya bakirira abarwayi bazajya bamara igihe gito. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu mwaka wa 2018 bugaragaza ko mu banyarwanda 5 umwe bafite ikibazo cyo mu mutwe. Muganga Dinamo Ndacyayisenga uyobora iki kigo yabwijwe ry'Amerika umwihariko kizanye. Tuzadutanga ubuvuzi tangwa n'inzobere haba ku miti n'ibikoresho, ariko by'umwihariko abantu tuzajya tuvura akaba ari abantu bataha. Tuzagumana abarwayi igihe gito gishoboka. Umuntu wese urwaye mu mutwe ntabwo cyagishinge hano ntabwo tuzagitanga. Ubu hari imiti igezweho myiza nakita nka troisième generation, aho tuzifashisha imiti imwe n'imwe itari ihari. Muganga Ndacyayisenga asobanura ko imiti iri vuriro rizatanga izafasha mu guhangana n'ibibazo byo mu mutwe byabaye karande. Ibi birimo nk'agahinda gakabije, abantu baba bamaranye igihe kinini ariko byaranze gukira. Iri vuriro rizakira abarwayi bafite amikoro aciriritse kuko rizatanga serivisi no kubivuza bakoresheje mituweli.
ubushakashatsi bw'ikigo RBC bugaragaza ko mu bantu 100 bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe 5% aribo bagana amavuriro. Mukandutiye Patricia umujyanama mu by'ihungabana mu muryango wa bigageho usanzwe bita ku bibazo nk'ibi avuga ko akurikije abarwayi babagana bigaragara ko abantu batarasobanukirwa n'ikibazo cy'ubuvuzi bwo mu mutwe. Haracyari ikibazo nyine abantu ntago barabyumva neza 100% kuko umuntu ashobora kurwara malaria, ashobora kugira umuriro akakenera kumenya icyateye uwo muriro, ariko ku buzima bwo mu mutwe nubwo hari ibimenyetso abenshi bataramenya, ikikaba imbogamizi cy'uko abantu badashobora guhita bajya kwa muganga ku kimenyetso runaka kubera wenda amakuru badafite cyangwa kubyitiranya n'indi mpamvu iyo ari yo yose. Muganga Dinamo Ndacyayisenga yatubwiye bimwe mu bimenyetso bikwiye kukwereka ko wafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe. Hari ibimenyetso mpuruza rero bishobora kwereka umuntu ko cyangwa bishobora kukubwira ko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, aho twavuga wenda nko gutangira gutakaza ibitotsi, umuntu akumva afite agahinda, umuntu akumva afite umunabi, rimwe na rimwe atazi impamvu yabyo, cyangwa akumva atazi umujinya, akumva atazi inkomoko yawo, akagira ibintu abona, akarota inzozi mbi, akumva amajwi mabi. Hari n'ahandi ibindi bimenyetso bikunda kugaragara nk'umuntu akaba atanywaga inzoga, ukajya kubona ukabona atangiye kunywa inzoga kandi mu buryo bukabije, ukabona umuntu atangiye kujya mu biyobyabwenge. Akenshi abantu bo hanze babibona ari uko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso bibabangamiye. Bamwe mu bahuye n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se bafite ababo baburwaye bagaragaza ko iyo badafashijwe hakiri kare bagera kwa muganga uburwayi bwarakomeye. Bwana Haragirimana Claver uyobora ishyirahamwe ry'abigeze kurwara mu mutwe n'abagifite ubu burwayi yizeye ko iki kigo kizunganira ibyari bisanzweho bikagabanya umubare w'abatabashaka kwivuza. Njyewe ikintu kinshimishije kuri bya bitaro, abantu benshi cyane batajyaga kwa muganga bagiye kujya bajyayo kubera ko akato nakubwiye ko mu bitaro bisanzwe bivura bagiye baratinyutse, noneho babonye ibitaro biri ku rwego rwabo bumva bishimiye. Bivuga ngo rero abantu barwaye abivuza nibo bakeya. Kubera iki? Ipfunwe, baragira ngo icy'abaturanyi, ariko none biriya bitaro bigiye ku rwego rugendanye n'imyumvire y'abantu. Nta pfunwe, nta kimwe, wese azagira ikibazo agiye aparika imodoka ye bamufashe nimugoroba yitaye. Barije umuntu atinya kujya kwivuza akazaremba akanirukanka agasara nyine ibyo bitago. Iki kigo kizakira abafite uburwayi bwo mu mutwe cyuzuye gitwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 1. Ibi bitaro bije mu gihe raporo zitandukanye zigaragaza ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bigenda byiyongera mu banyarwanda umunsi ku munsi. Imibare yashyizwe hanze n'ibitaro bya Karayesi Ndera, ibitaro bikuru bisanzwe bizwiho kuvura indwara zo mu mutwe, bigaragaza ko hagati y'umwaka wa 2022 na 2023 byakiriye abantu 95,773 bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Hejuru ya 70% by'abagana ibi bitaro kandi ni urubyiruko, barimo abafite ibibazo bikomoka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nk'uko byagiye bigaragazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha muri raporo zarwo. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko umwe muri bantu 5 bakuru hamwe n'umwe mu 10 mu bari munsi y'imyaka 18 abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tugiye mu Burundi, aho bamwe mu bakundana bahuje igitsina bafite ubwoba ko ubuzima bwabo bushobora guhungabana. Ni nyuma y'aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avugiye mu ruhame ko bene aba bantu abaturage bakwiye kubatera amabuye ku karubanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru yaduteguriye iyi nkuru. Amashirahamwe Muco hamwe na Humure namwe mu yahanira inyungu z'abahuza ibitsina babisangiye mu Burundi. Umwe mu bayarongoye atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wabo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bene abo bantu adahumuriza na gato. Mu butumwa bwanditse yagize ati, jewe rero mpisemwo kwandika. Ati nukuri ntivyari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Erega n'agateka kabo kandi bakwiye kubahirizwa nk'abandi bose, baba ababana canke bahuza ibitsina babisangiye. Igiteye ubwoba kinateye n'amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe. Gutegwa amabuye oya nawe no, biraduteye ubwoba twese, uretse ko n'ubundi tutahora tubivugira hejuru. Ubuhoho ntihazobura n'uwikika mukiza akaduhohotera yitwaje ayo majambo. Kuzira ico umuntu atakoze ahubwo akazira icari, turagowe, turakeneye guhumurizwa. Uko niko yabishikirije. Mugenzi we nawe yunze muri iryo ati,
novuga ko ari akamaramaza mu gihugu kivuga ko kiri muri demokarasi. Biraboneka ko mu bikorwa atakwishira no kwizana kuhari. Association yacu nyene twavyakiriye nabi cane. Itegeko rifunga abahuza ibitsina babisangiye dusanzwe turizi ko rihana abafashwe bariko barabikora, ariko ubu urumva ko ari bindi. Ubundi wewe ntiyashimye kuvuga menshi, yatubwiye ati uraziga mugenzi, ubu ntaco noshobora kubivuga ko nzokubwira hageze kuko ubu sintekanye. Abo bafise amakenga ko n'amashirahamwe yabo ashobora gufutwa kandi yariko arafasha benshi mu kurwanya umugera wa sida kuva mu myaka irenga 10 iheze nk'uko babitwiganiye. Amajambo yaciye ivutu aba bana canke abahuza ibitsina babisangiye umukuru w'igihugu yayashikirije ku ndwi iheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyesha makuru co kurangiza umwaka. Ndayishimiye ntakozwa bene abo bantu, ndetse hari n'igihano gikomeye yifuza ko bohabwa, guterwa amabuye. Iki ni kikiri kibazo mu Burundi. Jeko bwangiye ngomba nibaza ko mwene abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze. Umushingwamanza Gustave Niyonzima avuga ko biteye ubwoba kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko. Ni ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere, ashobora gutoga umunsi wari we wese akicwa, kandi ivyo vyose bibazwawe kubera birateye ubwoba. Huro yindi ubona umukuru w'igihugu aramutswe igihugu ari se Barundi yategerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu, akaba umuvyeyi wa bose, ahamagarira abantu kwiyicisha amabuye. Nuko umuntu wari we wese ashobora kubeshegwa ati nanakameze uku akicigwa ubusa. Ni ibintu rero bizonatuma n'igihugu c'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu, kigafatirwa mbere n'ibihano. Userukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi yagerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Terence Ntayiraja yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu. Yari yatwemereye kuvugira kuri mikro zacu, ariko hasigaye iminota 12 kugira ngo tumuhamagare, yahavuye aduhakanira ko bitagikunze. Mu butumwa bwiwe yaduhaye akoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp, yatubwiye ko kubera yamaze gushira habona urwandiko rubivuga ko atakindi kiganiro yotanga. Mu itangazo ryiwe kuri uyu wa kabiri Ijwi ry'Amerika rifitiye kopi, Ambasaderi Ntayiraja yavuze ko abantu benshi harimwo n'amaradiyo mpuzamakungu atatawe imvugo y'umukuru w'igihugu. Yanditse ati ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ifobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Yongeye ati ni muri iyo ntumbero ntanze umuco aho nserukira mu bihugu vya Buraya no mu bafasha Burundi ko bugendera ku mategeko, kwico caco kwicisha amabuye butogikora, ahubwo ko hakurikizwa igitabo mpanavyaha. Yamara abo nyene bafasha Burundi, umukuru w'igihugu yababwiye ko imfashanyo zishigikira abahuza ibitsina babisangiye atazo igihugu arongoye gikeneye. Barayitwima ndababwije ukuri, ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani ni Imana uhisemwo iki? Je mpisemwo Imana. Ushaka gutora shetani naco aja muri ivyo bihugu abeyo, baraherayo. Iyo Ambasaderi Terence Ntayiraja atwemerera kuduha ijwi, twari kumubaza igituma atari ibiro vy'umukuru w'igihugu vyavuguruje ivyashikirijwe na Kizigenza w'u Burundi, canke ko yoba yatumwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire, canke naho ko yoba yabishikirije ku gatwe kiwe. Uko biri kose, Maître Janvier Bigirimana atwara ishirahamwe Turunora Page rihaniye agateka kazina muntu abona ko n'ico gihano cari gikwiye kuva mu gitabo mpanavyaha. Rigiteka irindi shirahamwe ryigenga mu Burundi ribona ko imvugo y'umukuru w'igihugu izosubiza inyuma ubwigenge bwo kwivuza, kugira agateka kerekeye ibanga ry'ivyo bakora kwararazwa no gufatwa nk'ibicibwa mu gihugu kuri abo bahuza ibitsina babisangiye. Claver Nkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika. Imyaka y'abayobozi b'ibihugu b'isi ikomeje guteza impaka z'urudaca mu bantu, cyane cyane abakiri bato bumva batakibibonamo. Ku myaka 90, perezida wa Cameroon Paul Biya niwe mutegetsi ushaje kurusha abandi ku isi. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika dusomerwa na Temistokle Mutijima uri mu Rwanda. Ku myaka 90, perezida wa Cameroon Paul Biya niwe mutegetsi ushaje kurusha abandi ku isi.
ahubwo yari mu nama yahuje abategetsi ba Afurika n'Amerika mu mwaka washize, byabonekaga ko ari mu rujijo nk'utazi aho ari mu gihe umunyamabanga wamubwira ko abari aho bategereje ijambo rye. Ngiye kuvuga ubu ngubu hehe aho mwicaye. Bwana Biya amaze imyaka 40 ku butegetsi nyuma y'aho inteko nshingamategeko imwemereye ko yiyongeza indi manda ndetse agakuraho ingingo zigena umubare ntarengwa wa manda ku butegetsi. Ijwi ry'Amerika yaganiriye n'Abanyakameruni, ariko amasura yabo twayahishe ku mpamvu z'umutekano. Iyo ategeka manda ze ebyiri ibyo nta kibazo, ariko nuko yagundiriye ubutegetsi niyo mpamvu agihari amaze imyaka 40. Ku myaka 86 Papa Francisco ntayoboye igihugu, ariko ategeka abagatulika b'isi yose. Ese kuri we imyaka hari akarusha itanga? Ntekereza ko ari yego. Kuri we nashyiraho irengayobora kuko ari umutegetsi mu by'idini. Naho icyo muri Ekwateri ho, nibwira ko imyaka itanga ubunararibonye abantu bakwifashisha bayobora abandi. Muri Colombia ho ntihagashyirwa imipaka ntarengwa ku myaka y'abategetsi gusa, yanagashyizweho no ku bajyanama babo. Umutegetsi w'ikirenga wa Irani Ali Khamenei ageze ku myaka 84. Niwe mutegetsi ukuze kurusha abandi mu burasirazuba bwo hagati, akaba ari ku butegetsi kuva mu 1989. Ikibazo si imyaka y'ubutegetsi, imitegekere niteje ikibazo. Isi y'ikinyejana cya 21 ni isi y'urubyiruko hamwe n'ubumenyi buriho uyu munsi. Urwo rubyiruko nirwo rugomba gukora ibintu by'ingenzi. Muri uyu mwaka wa 2024 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutora umuperezida ukuze kurusha abandi bose babayeho. Ku munsi w'itora, Perezida Biden azaba afite imyaka 81, kandi na Donald Trump ufite amahirwe menshi yo guhagararira ishyaka ry'abarepublikani azaba afite imyaka 78. Aba bombi bagiye bagaragaza ibimenyetso by'ubusaza. Perezida uriho ubu yifashisha ingazi y'amadarajya magufi cyane ngo abashe kwinjira muri Air Force One, indege Perezida wa Amerika agendamo. Kandi mu biganiro atanga akenshi yifashisha udukaratasi twanditseho ibyo avuga mu rwego rwo kwirinda amakosa no kwibeshya mu mvugo. Ibyo byaterwa n'uburyo umuntu afungutse nuko yitwara ku bandi. Nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwatangajwe na kaminuza ya Oxford, abategetsi bakuze cyane bagaragaza intege nkeya bashobora gutiza umurindi imyumvire mibi ku gusaza. Ariko kandi abategetsi bashaje nanone bashobora gutungurana bakagaragaza ko bagikomeye haba mu mutwe no ku mubiri byo kuba bakuzuza inshingano zabo. Arakoze Temistokle Mutijima amakuru y'imikino. Imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu cya 34 mu mupira w'amaguru kane kizatangira ku itariki ya 13 y'uku kwezi muri Cote d'Ivoire. Izaba irimo amakipe y'ibihugu 28 azakinira mu mijyi 5. Ijwi ry'Amerika irabagezaho ibigwi n'amateka yabyo. Ni ubwa kabiri mu mbabarire Cote d'Ivoire yakiriye CAN. Umunyamakuru w'imikino mu Rwanda Annette Mugabo azaba akurikirana iyo mikino, araduha ishusho y'amakipe agize amatsinda A na B. 60. Itsinda rya kabiri rya B ryo rigizwe na Ghana, Misiri, Mozambique na Cape Verde. Ikipe y'igihugu ya Misiri ni imwe mu makipe y'ubukombe ku mugabane wa Afurika, ahanini bitewe n'ibikombe 7 bimaze kwegukana. Icya karindwi yacyegukanye muri 2010, ari nabwo iheruka gutsinda iryo rushanwa. Kugeza amaginga ya nirongera kurikozaho imitwe y'intoki, dore ko muri 2017 na 2021 yatsindiwe ku mukino wa nyuma. Mu bakinnyi b'imena ba Misiri twavugamo kizigenza wabo Mo Salah ukinira ikipe ya Liverpool na Mohamed El-Neni wa Arsenal, yombi yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Misiri imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro 26. Ghana izwi ku izina rya The Black Stars iri mu itsinda rya kabiri, yatwaye igikombe cya Afurika inshuro 4, ndetse igikombe cya nyuma yagitwaye mu 1982. Ghana iheruka gutungura isi n'abanyagana isezererwa mu mikino y'amatsinda y'igikombe cya Afurika cya 2021 cyabereye mu gihugu cya Cameroon. Abakinnyi bo kwitega ku ikipe y'igihugu ya Ghana barimo Mohamed Kudus ukinira ikipe ya West Ham United yo mu Bwongereza, Inaki Williams ukinira ikipe ya Atletico Bilbao yo muri Espagne, na Anthony Semenyo nawe ukinira ikipe ya AFC Bournemouth yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Mozambique ni igihugu cya gatatu kiri muri iri tsinda.
nyuma y'imyaka 13 itarenga umutaru imaze kwitabira igikombe cya Afurika inshuro enye. Iya kane muri iri tsinda rya B ni Cape Verde imaze kwitabira iri rushanwa inshuro enye. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera muri kimwe cya kane muri 2013. Mu bakinnyi bo kwitondera b'iyi kipe ya Cape Verde harimo Thiago Bebe Manuel ukinira ikipe ya Rayo Vallecano yo mu gihugu cya Espagne. Iri tsinda rya kabiri rikazakinira kuri stade Felix Houphouët-Boigny iherereye mu mujyi wa Abidjan, ikaba yakira abantu 33,000 iyo yuzuye neza. Amakuru Annette Mugabo ukurikiranira hafi imikino, uyu munyamakuru akazaba ari nawe uzaduhagararira mu mikino ya Afurika y'ibihugu kandi 2024 izabera mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Anshuti ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tahani we wegeranije aya majwi mwumva. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka mbasezereho mbifuriza umugoroba mwiza, mugire amahoro n'amahirwe.